ndagufinze karite zitatu ziranga abigeme canke abamama bafise inyenyi. Afise urukundo. Icambere. Icya kabiri afise umutima mwiza. Icya gatatu niba kandi bagenda babona ko kenshi akunda kuba ari umugabo wanje. Ariko sibyo ntabwo umugabo wanje, umugabo wanje wa filme, umugabo wanje w'imisi yose. Ariko muri filme aba ari umugabo wa. Ego kandi badamuba. Iyo wambaye ibutura urumva ko ubutesa. Bandenze. Uburi bejere. Ekare. So reka ndabe ndaguhaye hole yo kuba indaya ko woshobora gukanurira neza umusore cyangwa umugabo kumbure agatuma arondera kanoti yo yakanyegeje aka kaguha binkorere. Reka ngire renzi kugira ngo bazobibone ni bakunzi ba Eagles TV. Reka turabe ukuntu Lanzi canke Medi yo bikora neza muri iyo sene na wanda muhaye. Eagles TV. Yes nuko reka ndakuramutse ijwi n'ijya rindi nyene rya Neri Promoter canke N Pro aho muzi ko namandi update buri mwanya buri gihe kumbure ndabashikira kuri bamwe twita abastar rero no kuvuga ko buri muntu wese akora ikintu gituma bamumenya abari umustar. Ndavuga nk'umucafyi no mustar, umuririmbyi no mustar, umukinyoma cinema canke amareresi canke umutamvyi umuvyinyi abari umustar kubera ko ico kintu cyose akora gituma aba promoters batandukanye bamurondera kumbure bakaganira nawe. Bit ni bon urakanye wapi tena amashushi ninde wamushushi? Yes. Ninde yakwambitse? Ni Jenny yambitse. Ego uwagusize? Nisize yo nyine. Ego ubundi mu gihe ubutarisiga fondote wiyumva gute? Hoze ngoma ndi bejebeje. Ogo muri bejebeje. Ogo muri bejere. Ego ipataro canke udukanzu canke utubutura ni ya style canke ni zihe mpuzu ukunda kwisanta Alex canke wiyumva neza wambaye? Cyane ibutura. Ego iyo wambaye ibutura urumva ko ubutesa. Bandenze. Uburi bejere. Ekare. Oya avuga tikijya cyana. Bazohava bansaba utunimero ariko kumbure niwe ufise uruhusha rwo kuvuga ati ndubatse ndumumama sinkicagugwa canke sinkireshwa. Mbega abazosaba utunimero ati kijya cyana kijya kibejere zo mutunimero nzobishure gute? No mie niko single. Uko single. Yes kumburi ni N Pro nkuko nivuze ariko namwe mwashajije arabakunde nyenyi hariya ni watwenga ngira ngo bazoshaba ama commentaire nyinshi. Bakwitande ku mazina yawe nyakuri wiswe n'abavyeyi bawe canke ku mazina usanzwe ukoresha mu gukina film? Okay, amazina yanje mama na papa banyise yitwa niyo mungere mediatrice. Hari abanzi ku izina rya Meme. Ariko kenshi abakinyi dusanzwe dukinana bakunda kunyitwa Lenzi. No kuvuga ibiri kure ku kilometero canke kirenga urabikwega ukabizana. Reka numva ntwenze gusa. Uciba kwega wose. Nuko Lenzi canke mediatrice usanzwe uba mu yihe ntara ukina mu mugwi witwa gute? Jemba mu ntara ya Gitega. Nkaba nkina mu mugwi Egozen series. Ego umaze ikiringo kingana gute ukina muri uwo mugwi wa Egozen series? Maze amezi ashika 3. Ego ubwoba canke kumbure igihababu wari ufise kumbure ugitangura gukina film ubwa mbere, mbega wiyumva gute ujya munsi wa mbere utangura kugaragara kuri kamera? ndatinya kamera ndayigutu. Mbona ariko apare y'ivyo umuntu nkunda TikTok sana. Narakunda TikTok nkafata tu video
rero urumva naho nayitinya ntihari cyane gose ego kubera ko wari waramenyereye gufata utu video utwifashe ukadushira kuri TikTok urumva ko wari inzobere ego nuko ubu umaze kugaragara mu masinema atandukanye ndetse n'amakomedi atandukanye jewe nshaka kumenya nka mediatrice canke lenzi fise filme shaka mu nkinire mu iyo filme shaka ko mwonkinira ndakeneyemwo umurozi ndakeneyemwo umusuma ndakeneyemwo indaya izo sene zitatu niya hesene wonkinira kumbure filme yanje ikaza ifise akanovera ntangere je kubera nisinye kuba umukinya w'amareresi kira kitu tunaenda ayako reka ndaguhe sene yo kuba umusuma nkanurira nk'umusuma ndabe ko woshobora gukanga umuntu komega bisitwiso duta reka vuga ati stand by action so reka ndabe ndaguhaye hole yo kuba indaya ko woshobora gukanurira neza umusore cyangwa umugabo kumbure agatuma arondera akanoti ye akanyegeje aka kaguha binkorere reka ngire Lenzi kugira ngo bazobibone ni bakunzi ba Eagles and TV reka turabe ukuntu Lenzi canke Medi yo bikora neza muri iyo sene na wandamuhaye yes nuko bakunzi ba Eagles and TV turacabandanya niyagira kumbure na bamwe mu bakinyi bakinira muri Eagles and series mediatrice canke Lenzi nshaka kumenya motivation wagize canke ukuntu icyakumotivye kugira ngo ubu mukinyi w'amafilm mbiga gukina filme vyakujemo gute ni wahe mukinyi ndisunga mu bakinyi b'abarundi canke abarundi kazi wakunda kuva utarinjira mw'umuga ukavuga ati nanje ndashaka ko noba nkanaga jewe ntarinjira mu mwuga narakunda Sisi akina muri Rukundo TV naramukunda sana ku buryo numva nyene yari karakina numva ninjiye muri modo menga nje ndiko ndakina ego ku buryo nanje naciye niyumva ko umwanya n'umwanya numva impano iduga ku mwanya ku mwanya ku buryo numva ko nzohemuka nkinye film ego nuko indoto yawe yaratevye ariko irakunda ubu uri umukinyi w'amareresi aho umaze gukina amafilme menshi atandukanye icatumye ndabarondera nabarondeye kubera ko filme muheruka gushira habona yitwa Ikebuke ni filme yabikoze neza cyane waragaragaye nk'umumama afise inzigo cyane aho wahahaza umuboyi wanyu mbiga akumbure kujya kuntu wakara kumbure ugakarira umuboyi mukoresha haraba mama benshi baba bameze kujya mbiga bameze kujya nicaye kintu bahanura abamama bameze kujya no bahanura ko umukozi n'umuntu nk'abandi kandi umuntu wese afite ukuntu yakuze bivanye nana ko mapage yarangora kameme yumva yarangora sana ariko rero bisaba ko habamwe kwihanganiranira kuko umuntu uba wabonye akuze biba bisaba ko umwihanganira mw'uwo mwanya ariko aragugora ego rero no hanura abamama bakaze nkuko nakaze muri filme yiwanje kwikebuka bakaraba basi bakaza barapunguza umukozi bigasaba ko baza baramwigiramo hanura kuko muri uwo mwanya aba ari umwana mu rugo nk'abandi bana ego kumbure imbere yuko turangiza ikiganiro akenshi abantu b'abaririmbyi canke abantu bakina amasinema n'abantu usanga mu kibano babiyumvira ukutariko kumbure nkakina sinema nkundanye na naka ugasanga buri muntu wese yumvira ko dukundanye abantu bameze nk'uko nakahe kantu bahanura je no babwira ko iyo turi mu kazi iyo tuba turi mu kazi utegerezwa kwerekana ko icyo kintu kirimwo by'ukuri rero bijya baba biyumvira ngo turi mu rukundo bya vrai ntabwo ari ibyo nk'akarorero baramaze kumbona mu ndirimbo ya Mugisha ayo batazira hasi Ramsafi barambonye mu mafilme mu makomedi atandukanye kandi bagenda babona ko
kenshi akunda kuba ari umugabo wanje ariko sibyo ntabwo ari umugabo wanje ni umugabo wanje wa filme umugabo wanje w'imisi yose ariko muri filime aba ari umugabo wawe ego kandi badamuba urazi igituma je ntinya gukina film akenshi ndiyumvira ko bampaye hore ngo wewe ndagutera imistari canke ndakureshe ko no hava ndakuresha vya nyavyo wowe ntibyoshika yaho muri filme kabisa umutima ndagukunda ukuntu ugasanga nawe wagiye muri mood nyene usange wagiye ko kabisa bigira ivya nyavyo aya nibyo ugiye kugira nkuko amasantima wosanga warabamaze ngo bose usanga wa muri kurabwira ngo joteme turi mu kati ego sanzire muri abahatari hama impact kumbure canke ibibazo umaze guhura navyo muri aka kazi kawe ko gukina filme ni nk'ivya okay ibibazo umaze guhura navyo dufate nk'akaroro k'iyi filme iheruka kuja hanze abona ko harimwo ahantu hagaragaye tujyanye mu gitanda bamwe barambye ati nyamba ari byo utanguye byo kugira gupostinga amafoto ujyamye mu gitanda n'abagabo ndosaba kuvugisha ndabagerageza kubumvisha ko ari filme kugira babitahure ariko nibaza ko barabitahura benshi kuko filme ubu benshi bariko barajijuka Barundi bakamenya iyi ni filme n'umwuga w'umuntu ego nibaza ko bariko barantahura ku bisanzwe kumbure iyo ni impact canke ikibazo umaze guhura naco mu gukina kwa film hama kumbure akarusho umaze kuronka mu kuba uri umukinyi wa film ni nkaka okay novuga akarusho umaze gukuramwo icyambere d'abord nuko nashoboye gushika ku ndoto zanje icya kabiri ndashaka kugenda nko muri ville nkaza numva ngo wewe ngo warakinye gukina ngo n'umuze hari hano abandi bakambira ujya hagira umunyarwanda kazi ko twabonye umuti pare hakuririmbisha ndashaka tuzokorane indirimbo umva nkaho ibyo byose ntaragaragara mu mafilme cyangwa mu ndirimbo zitandukanye nta muntu ari bwaze kunsaba ko no mushobora kumubera umukwini video ariko ubu hari ababisaba bamwibamwe ego mediatrice mu buzima akunda gufungura iki je nkunda umuceri n'amafiriti ni sauce yes kumbure hama kumbure tubandanije twisunga umwanya turabona ko twabateye muhira tutanabateguje mutubarire cyane ariko kumbure biri mu vyakazi umaze kuba umustar canke umuntu azi mu kintu cyekanaka wama witeguriye abashitsi mediatrice nuko uravuze ko muri filme umuheruka gushira habona ikebuke mwarakinye scene muryamye n'umugabo wawe hama hariya anye sinzi ko yari shushbe sinzi ko yari inde akubwira ati tikajya gafoto kumbure wa postinze muryamye karanteye ibibazo ariko kumbure mwadusiguriye ko hajya uburi mu kazi uburi ko uratinga kumbure ntushobora gukina ibintu ngo ureke kwerekana ko uri mukuri canke uri muri action ivyanyavyo Medi abantu kumbure boba bifuza ko bokwinjira mw'uwo mugwi wanyu mbega hasabwa iki ni cyahe ikintu musabwa kuko ndazi neza yuko muri commentaire ntazobura abandika ati mbega muri Igozen series two kwinjirayo gute natwe kugira ngo dufashanye akazi ko gukina film icyambere muri Igozen set twebwe turakunda abantu bafite impano yabo bashobora kuza ariko icyambere na mbere dushaka abantu bafise indero kandi badacererwa bakazira ku mwanya dukunda abantu baza baje kudutesha umwanya basanga no musaratonze aje menga arabishaka ariko yakora iminsi 3 kabona arabivuyemo ibyo twe navyo dukunda ego ndagufinze karite zitatu ziranga abigeme canke abamama bafise inyenyi afise urukundo icambere cya kabiri afise umutima mwiza icya gatatu ntibashavura urakoze icyo nari nshaka kumenya nico abantu bafise inyenyi n'abantu bakunda kuba bariko baratwenga buri mwanya ndakubeshye ntibashavura mediatrice kumbure imbere yuko uba uri umukinyi
mbegaho woba ufise n'impano kumbure yo kwandika fiyo ego akajambo kamwe canke tubiri wobwira bajya abantu bibaza ko kumbure iyo uriko uratinga ukinanye n'umuntu mukundanye canke ari umugabo wawe canke ugakina scene uryamanye n'umuntu ko uburi mu vy'akazi gusa mutaba muri vyanyavyo ni nkakahe nababwira ko ndabakunda cyane kandi iyo bariko barabivuga ko bantera intege kugira nkore cyane rero gusa hanini bareme je mba ndi mu kazi mu buzima bwa misi yose sikomeze kumburi mediatrice canke lenzi akajambo kagasunika rugi wobwira abadukurikiranye kuva dutangura ikiganiro kugera ubu turi ku musozo wacu ni nkakahe kereka tunze dushimire Exen TV yashoboye kutugendera hama dushimire n'abanywanyi bose badukurikiranye tubashimire tubibutsa kugenda kuri Exen bagire subscribe like share na comment tutibage na partage bazoba bakoze Exen TV.